Imana mani nkavuga je ari gihe nanka no kuja muri eglise kubera twaba turi benshi nabona ko isengesho ryanje ritoshika mu ijuru ningoga mani nkaca nsengera muhira kugira ngo isengesho rigenda ririmwe mu ijuru rishike rigoga kuko babasengesha baye benshi ari gihe agundana ukabura ukuntu ya plasta na bisi yari kima 350 mani suzi ko mani nabura na mayira bisi nyene nje kuraba ari nigihe naterirege kuva ari mu kinaniri wanyu nkaca nza muri file n'amaguru ego unye none se wanyise umuvoyo mani wowe baziki bro jewe kugira ngo nyite umuvoyo muganda bitahura niyo mpamvu bitanciye intege kubera yuko ibintu nakora byari vy'abavoyo ariko nabo byari vy'abavoyo nivyo byatumye mumenya ko ndi umuvoyo muca muramenya hari umuvoyo witwa ALVIN SMITH la vache originale ujya no muvoyo mwamumenye kubera iki kubera ubuvoyo yakora ubu naho yarayivye ubuvoyo abatamu mani imizigirenze ubu munsi murabafana muri babandi dushobora no guhura je viens une photo voyou et ALVIN jewe njyamangaramye no kuri nkaca nifuka hose kubera nyene kenda bazo ry'amangaramye kenshi mbwa nkaca ndota ndikunda gibintu niwa n'umukobwa buza ry'abagaramye kubera ari giharota ariko araribwa kandi nivyo ndabesha navyo nzi nibirashikira Hello guys, abakunzi ba Magic Channel, abasheri bacu, ababoss bacu, twizeye ko mumeze neza, twege tumeze neza. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Uyu munsi turi kumwe na ALVIN SMITH kandi sinidagwa karibu bro. Turakumenyerenga. Good. Fresh, meze gute wowe? Ndameze neza. Neza cyane. Ko ari waraduhevye mu Magic. Shawo ubuzima nyene, you know. Yana boss yawe arabizi nyene ibana stress z'ubuzima man. Ariko tu imani naza kubikora tuzongera tuzokongera guhura nkuko no musi twahuye. Amen. ALVIN, félicitations. En quoi? Urazi bavuga félicitations. Wabonye ko wakwija million de vues. Kundivo yawe shaka daje. Oya wonde sikwe vya million uko kumbwira félicitations naho ubuzima cyengeze ko man ko wowe umuntu wa mbere cyendeze mu bakobwa tuzinanye kera urimo. Depuis en 2012. Kuva kera rero ukikumbira félicitations kuri 1 million ukikoza kumbira félicitations kuri changement na évolution amucyungira félicitations kuri 1 million man. Bro, I'm proud of you. Nukuri je suis très fier de toi. Kubera hanu wavuye na hanu ugeze ubu. Nukuri urazi gituma muri 2012 je abana benshi man bibo mu abana benshi mu yandi makartier baransuzugura ariko wewe waremeye mane ko tubabaje amamene subizi ko nazi wanyu ndabizi vraiment uremeye ko tubabaje sino abandi barankatira kuko je nashaka mane gukrea ubujama n'abandi bantu bo mu yandi makartier kubera nashaka ni adapte ku bantu b'abandi makartier nyene babayeho yumva ko je n'umuntu mba navukiye mu isite navukiye mu buyenzi ngurira mu uterere umva navukiye mu makartier gusa ari hasi manye n'abashaka kudevelopa basubwenge ndabe kurumva je nashaka kuzoba umubosi kandi sira umubosi nkingendana n'abakere na je nkenye umva ntezogendana n'abana barenze man kandi na nimwe ibyo mwatumye jewe shirwa kukubwera handi bro. En tout cas je vraiment je suis fier de toi kubera nimba vyibuka uribuka yuko wahora ukrea ama group mesh yatandukanye kugira gustunkira amafoto yawe n'indirimbo zawe ego n'indirimbo zawe utigeze unasohora mugatwe twaye tuzi indirimbo ya kera yitwa gute I'm in the mood tonight. Let's come on get challenge. Muna ela. Tware kugiriye kandi nge ndimba yari iryoshe. Nukuri yari iryoshe nge ndimba yari vibe urara uyikorereko. Man. Ushiremo tuntu twubunye. Ariko urazi ko muri ya myaka yose je narizi ko umunsi umwe tugenzo umuntu wadanje. Kandi no ngane birahera tu biracakomeza nyene Imana iracameza agira kuko je ndi umuntu nararirira Imana mani nkavuga. Je ari gihe nanka no kuja muri eglise kubera twaba turi benshi nabona ko isengesho ryanje ritoshika mu ijuru ningoga. Mani nkaca nsengera muhira kugira ngo isengesho rigenda ririmwe mu ijuru rishike rigoga. Kuko babasengesha baye benshi ari gihe agundana ukabura ukuntu ya plasta Mugurumva jewe kwe naja mu nzu nkasenga nkavuga ati irisengesho ndarisenze ripasure isi ebana ritraverse ma planète man rishike neza kandi je narabwiye n'abantu mane jewe suvyibuka ndavyibuka wowe wari umuntu en tout cas wewe nari nabikubwiye kare nukuri ALVIN wori vraie définition ya persévérance kubera ntiwigera sinzi nimba binahora bishika ugacika intege muga ntuvyerekana twe ntavyo tubona
ubu uri wa muntu gumutuzanira ibintu bishasha uri wa muntu gumugerageza kurondera hirya no hino tu vois donc si abantu twese twatumeze nkawe tuba tuzi kurondera neza nka wewe nukuri tuba tugeze kure katuje mu kiganiro sha kuko jewe ndabona man umengo nyene mba ndiko ndarota man nyene ni ubuzima nyene naba mucagiye man na bisi yari kimatrua sa 250 man isuzi ko man nabura na mahera bisi nyene nje kuraba ari nigera natera iregi kuva ari mu kinaniri wanyu nkacanza muri file n'amaguru ego naho nyene higiye bisi nazibura nkaca braz bro nukuri antuka warabaye mu tuntu ubu man ngiye mvuze fye Imana man kandi imana je imana icyo namaze kuyibona imana buya bwiri guhezagire ntibisaba ngo banze ngo kuba umukorezi wapi imana ushobora kuba uri n'umubandi imana ikaguhezagira imana ukabanuze hari ikintu bavuga ngo imana ifasha uwifashije donc jewe ndibaza yuko ahugeze uhakesha wewe n'abandi bantu bake peut-être donc Alvin uravye aho hantu hose wavuye ubwo buzima bwose wabaye muri ubuzima bubaye wiyumva gute uyu munsi wakwije 1 million de vues ya y'indirimbo yawe kandi nibaza ko ari indirimbo yawe ya mbere ukwije 1 million fete je numva umengo je ndiko ndaba mu ndoto man je umengo nyene je urumva mu buzima mbayemo ari gihe je mba nibaza eske ni je ndiko ndaba muri ubuzima canke ni nka histoire je ndiko ndabwira abantu ari gihe mvuga eske ndiko ndaba mu ndoto cyane man kubera je na muna quartier mvamo man generation yanje benshi barononekaye man umengo je navuye mu bantu ijana ntihandi imana igiruko iragucaguye mu bantu ijana ko man je generation yanje ubu barononekaye fo man abantu banyu ibintu byinshi n'abantu man kuburyo je nyine man hari gihe nja mu buterere nkaraba nk'abantu twakuranye nk'abantu bampinga nkitangura kuririmba ngo akajama ngo akana kasaratieri kazosara ngo karigira gasanisani ndavyibuka kubera urana kera nko mu 2015 uko 2016 2017 nukuri abantu benshi baravuga ngo uravugana na Alvin ngo kijye kivaye urana Alvin ukore kivaye urabizi waravyumva aho ko ivyo babikuvuga ya ujya mu ngo kurikivana kunifata umuvoyu unye wobabwirika abantu unye none se wanyise umuvoyu mani wowe bibaza iki bro jewe kugira ngo umuvoyu muganda bitahura niyo mpamvu bitanciye intege kubera yuko ibintu nakora byari vy'abavoyu ariko nabo byari vy'abavoyu nivyo byatumye mumenya ko ndi umuvoyu muca muramenya hari umuvoyu yitwa ALVIN SMITH la vache originale ujya no muvoyu mwamumenye kubera iki kubera ubuvoyu yakora ubu naho yarayivye ubuvoyu abatamu mani imizigirenze ubu mwese murabafana muri babandi dushobora no guhura je veux une photo voyou et Alvin Alvin je veux une photo ukibagira ko kera tu faisais partie y'abantu banyita mu voyou ubu ushobora kumbona mani nigira mani umudugo wanje ni voiture de luxe man ubu mbonye wawe waziki man guys wana ko ngumangira uko mwanya wose nguba nibuka hari twegeze kwicara tiko turavugana ndakubwira ati Alvin wewe ukuntu bakuvuga ça te fait rien gufata gute wewe ari no cyangwa uri mu Rwanda nari none navuye mu Rwanda naje ucunyishura ucumbwira ngo urabona ngo ibintu keke kwa unyita keke wewe wani no keke ndiko ndagira mani ibintu fise ndazi ko hari ahantu bizongeza hari impamvu ndiko ndabikora niko hanyishuye na mama wanje man abantu benshi bari mubwira mu isite umwana wawe ibintu ari karakora bari kora mu rondera je wazi namugiye mere wanje ndazi ico ndimo je sindi umuvoyo je sindi umuburandero je sindi kivume nijyo jya munamugiye mama wanje ariko ivyo ndimo nje ndabizi kandi umunsi muzobibona man uyu munsi mama wakubwira iki umunsi mama wanje jewe abayeho neza kuburyo namugiye ahebe nakazi kose agume muhira man umama wanje jewe ntakora bro mama wanje nashobora kuja ku kazi man namubwiye umva bro icara ngaho ndakwereke man wa muvoyu cyakiburandero kigira kikuhesheho man nta kazi ukwiye gukora naka amen nakazi yakora namubwiye akavemo man mama wanje je yibera home abayeho neza man adakora akazi nakamo cyakiburandero cyakivume ubu kibeshejeho famille yiwe man naco kikibeshaho
kandi kibaye ubuzima bwiza kuca n'abantu benshi cyane man. Never give up bro. Kandi je niyo mpamvu umuntu wa mbere iyo mbonye umuntu agize agaskandal shobora kumusoma nkavuga uyu muntu hari icyo ashaka gushikako. Kandi mwebwe muko murako ari blague mugabo musumwe iki kintu kizovamo ikintu cya danje mani kubera jiwe ndashobora kubona uko nkabona ko ikintu ikora abantu bakora gupinga mugabo hari ikintu ushaka gushikako. Kandi wagishikako abantu bazotangara man. Alvin ndakubaza ikintu waje kuvuga ngo hari igihoro ubona umuntu akoze iki scandal ugacumenya ati umuntu ashaka gushika nk'umuntu wakoze ama scandal menshi kugira ushike aho geze ubu. Kandi akenshi ntiwigeze ukora scandal ku muntu wewe jamais wamukora ama scandal kuri wewe akaba ari izina ryawe ryonyene ricafuka muga ntiwigeze ucafuza izina ry'undi muntu. Nk'uyu munsi haje umuntu akora scandal ku izina ryawe kugira kudugireko no mutahura ahubwo nkamandikira imbose nkamuha imitwe nkamubwira je vais t'aider ndashaka kugufasha man ati dukora uko ego ndashaka kugufasha kubera urasi ushaka gushikako rero ahubwo je nkanaguha imitwe nkakubwira post ibi hamaje nacinda biposta bice bigufasha je nikomeze bro. Jewe mbonye kuciye ubwenge kuko jewe ibintu byatumije nshika handi bro ntakubesha ndi mu artiste ba mbere mu Burundi bafise udukontra twinshi tubu influencer tubu guposta amanhizo ya company tiki fise man jewe ndi mu artiste wa mbere kuri YouTube ninjiza amahera menshi sinyiza plus de 300 nous 300 euros c'est amafaranga make arambeshe jewe aho rero ntwarura ama concert amaki bro ndi mu artiste wa mbere jewe platform zanje arakazi bitari ngaho ngo kugira ngo abantu babone ko dumustar ngo ko mfise abantu benshi biri hajya kubw'akazi ari abantu benshi cyane bandondera ndabamamariza ibintu byabo cyakivayu wa cyakiburandero cyakivume uno munsi cyakivume uno munsi cyakivume kiricariye mani kiko kirajya amafaranga y'abantu mu guposta gusa ikintu cy'umuntu. Alvin hari ibintu utu video tuguma tubona ngaha kuri YouTube ijya aba baby ego abahungu babiri ni baby kare twaratubona bayiposta kuri Yaga on croyait tous que yari projet ya Yaga muga tumaze imisi tubona ziri ku mapage yawe comment ça se fait abaniga babiri ni baby beza no miko abaniga babiri ni baby ijya ni projet ya Yaga na AGG bouge je sais pas quoi rero bagiya objectif yabo sikuvuga ngo babiposte bo objectif yabo ni message igere ku bantu bose donc rero twebwe hajya turarekuriye kuziposta zijya video kugira zigere kure kuko kugira baturondere ntibaturondere nk'aba acteur gusa baturondere nk'aba influencer urumva bashaka ko message zabo zigera kure rero message mu kugera kure bisaba ko video zipostwa cyane n'abantu bose kugira ngo zigere ku bantu bose donc ntaco bitwaye ko bagenda ziposta ahubwo we target yabo ni kugira ngo abantu bose bazibone kuko ni nuzana ama message tuba turiko turatanga rero urumva ntaco bibatwaye ko bagenda ziposta nawe ushaka waziposta ko objectif objectif yabo ni message igere kure voilà fine hama umwana w'umuji nawe udahirutse kudutamu haraba bakabazo gato murabizi famille ahantu hari family ntihabura utuntu marusange uyu n'uyu hari uyu n'uyu ako nta kibazo cyabaye nyene kibazo cyabaye nuko je umugore wanje yaraje para prencha ntangura kuza ndiruka mu bindi mu Uganda ibiki nyene stress nkizo mugabo soon muzora umwana mu muji kandi hari ni seri ndiko ndakora y'ubuzima bwanje ya changement ndiko ndakina jewe ALVIN SMITH aho mvuye naho ngeze nivyo ndiko ndakina ndiko ndashaka kwerekana kubera je aho mvuye naho ngeze nkuko nabikubwiye ni ibintu je nshobora gupartager n'abantu benshi cyane bikabafasha ko je sinavukiye muri famille yo mu giti ngo abavyeyi ngo barampushinga ngo byose fisi nije navyirondere donc ndafise ku influence abandi bantu kubereka nyene ingene batokwa badakwiye kwihebura donc iyo filme rero iraje vuba antuka turayiteze turayirindiranye gishika. Alvin ngira wibaza kuki kugira utora abakobwa bakina umwana wo mu muji ko mbona umengo ntibasanzwe
nta na kimwe nibaza ko ahubwo jewe filime zanje nye kuba nabonye n'umwana mu muji ntegerezwa kurondera abakobwa beza bijana ko sinuvuga umwana mu muji amangacanza n'umukobwa arabimiryobo iminori urumva nivyo wabijanye man umva ntegerezwa kurondera abakobwa beza bajanye niyo filime mba ndiko ndakina kandi je ndi umuntu ushobora kubura abakinyi kuko jewe ndi umuntu ibintu ntabikora nsazo ufise n'izina ryanje ku buryo nkoze ikintu sinagikora nk'umuntu atanguye ndagikora nk'umuntu nyene azwi ku buryo ikintu canje ndagitanga ku bantu baca bakimenya direct donc ndafise gucrea abakinyi nk'abacrea donc je shobora no guposta ko shaka abantu dukinana heureusement yuko jewe ubu narahinduye bivanye n'ingene nagenda ndakorana n'abantu benshi cyane bakagenda baravuga kuntu ubu rero ndafise ingene dukoranye fuma ndaguha konta fuma ndaguhemba make mugabo byito ko ndaguhemba amafaranga utagenda uranyararaza yuko jewe ndagukoresha for free. Tumaze imisi tukubona uguma wibrandinga kuri TikTok ibintu ALVIN man mamagara mon ami bro bro maga ALVIN cumengo urumwenko ni man cumengo nituzi naye ariko je ndi mu bro wawe man uri sister wanje wewe umva ntukwiye kumamagara mu izina man ukwiye kunyita bro nanje nkakwita sister man. Je sais mugani ko hanine turi mu kiganiro fo yuko dushira à part les choses sister wanje man ni jewe nzi ndanje ntuzi wewe ni uzi jewe umva naho turi mu kiganiro hariyo ma respect je ndakurespecta man umva nka jewe par exemple aho no bandi hose sinoguca ko wewe man ngo ndaguce ko mbandanye naho buri mu wanijana uvuga urya ndashaka urya naze nga umva unanciye ko no kwiruka inyuma nka gutuka navyo nokora kubera iki kubera ni sister rero bro sikeli kuya bari kindi mwana unakogota urazi video je nchako ngo twariganye twagize ikijame ko nzi ko benshi twiganye bansuzugura none umva yije no hagarara kugira iki gino suzugura uvuge ngo ALVIN ngo yaranciye ko ngo acara proposa kuma lift jamais unabikoze sha no gutuka sino guca command nawe uvuga ngiye hagenda kugira ingo ndagudepose ko tuzina nkigenda n'amaguru umugenzi wawe yarahezagiwe ingwa ku déplacement winjire mu duga mugenzi wavuge ça c'est mon bro niterambere bro suye kiasi cyawe naganda kubaze bro ukuntu umaze iminsi ufite TikTok yawe ikirakora cyane kandi je crois bien yuko ikirakora cyane kurusha na Instagram yawe kubera iki muri iyi minsi ukurakoresha TikTok gose ukora branding indirimbo zawe ukoresheje TikTok cyane kurusha andi ma platform ni kubera iki jewe ndakoresha platform zose ahubwo platform zirafise ibisazi ari giye Facebook yanje page iziragira abantu benshi cyane Instagram TikTok bika ari giye Instagram yanje igisara izindi zose zika ari giye TikTok donc ama platform ni kwameze ari giye umengo biba byasaze platform yawe ikaba visible ikintu cyawe cyose ikaba recommandé ku buryo platform yawe iduga ariko sha muri TikTok sifise abantu bake antuka ndi mu bahungu bo ngayi Burundi bafise abantu benshi kabisa mu ba star shawara gendura habe kikese Mr Champagne gusa muga mu ba star gendura Evrem je ndafise abantu benshi cyane ba following ndafise ama likes menshi cyane ya nico gituma nakubajije kuri TikTok kubera antuka vraiment ahantu TikTok yawe igeze hari kwije so wavuze ngo uhejeje kumbwira ngo hari gihe ama page yawe hari usanga page yawe Instagram yasaze canke kamanuka nko iyi posting ifoto ugaposting ifoto kuri Instagram ukabona haciye 10 minutes itarakwiza na 200 j'aime canke 100 ndamaze kuzugara mu kanya gato bikomeje cyanda yifuta yego okay kubera ikintu cuyifuta faut assumer post ziratandukanye urumva ikintu uvana nyaje gusanga ama platform biravana na quality y'ikintu upostings ari gupost ikintu kandi biravana n'amasaha niyo mpamvu no hanura naje nihanure ko sinkunda kuvyitaho no kumara mu bindi bihugu uraraba muri ntuzenya yawe muri statistique yawe nimba atari iki ni statistique cyangwa ni analyse ukaraba mu mwanya abantu bakurikirana baba bari online barabikwereka bakakubwira amasaha naya 70% y'abantu bakurikirana baba bari online wowe rero utegezwa guposta muri yajya amasaha ubona ko abantu baba bari je naje sinkunda kubigira mugabo njingi yangu ni kubera mbazi ko naho baza online baza kubibona mungana jari gentera swata rero urumva mu mategeko abantu bose ku isi baba influencer wa vrai je ndabirenga ko ndabibona kubera ndikijuju ndafise ingene mbana pa yose umwanya binje mu nonda ipost sino mategeko
nta influencer posting atabanje kuja kuraba kuntu zenya y'abantu biwe bamukurikirana umwanya w'abari online kuko barabikwereka bakubwira guhera midi kugira kenzere abafani bawe benshi bari online wowe uposta rero midi ku buryo ibashikira direct notification. Tu comprends ce que je veux dire? Donc nuko namye ndakuraba Alvin ukuntu wambaye bro nguma mbandanya guhamagara Alvin namye ndakuraba ukuntu wambaye amarori cyane ibuka ari twari twicaranye wambaye amarori hari ahantu twe twagiye ndakubwira nuko iki wambaye amarori mu bantu mbwira ngo jewe uranuko ukuntu maze kumenyekana n'ibiki ndi Santa Maralez ukuntu abantu baza kumabanda ego unukunda guhuza amaso n'abantu. Est-ce que kuva aho utanguriye iyi milieu ya musique ya influencer n'ibiki vyose nturagira n'aka depression gatoya kuvuga ati jewe iyo ndi mu bantu benshi ndi Santa you know kenshi birambako ndi mu bantu benshi ndabajene ndaruha no mu mutwe ndashobora no kwigumura ukabona ndagiye kubera biranjena you know kandi gukura amarori ho ntibibaho kandi si jeje nuzo abastari benshi ku isi baba bambaye amafilme aho bari bose ntidukunda guhuza amaso n'abantu kuko momo wamubona umengo turubahuka umengo turaririmba umengo turabastari sino mugabo benshi nta mustari numwe bashaka guhuza amaso n'umuntu uzurabe 80% ku isi yose baba bambaye amafilme nawe bari mu ijoro uzubona yitaye mu filme. Donc hari ukuntu tuba dushaka kubona umuntu wewe ntatubone. Donc ndakurabe wowe ndakubone kuri kurandaba mugabo wowe ntumenye ko ndikunda kura. Donc niko tumeze kandi turi abantu banka umuco sinzi nk'abandi jewe sinkunda umuco ku buryo ushobora no kura amarori nkatangura kugira ukabona nyine ko mbaye jene nkaca nsubira kandi kuyambara niho ushobora gukanura neza nk'aba concentre. Ouais, voilà, c'est ça. Comment tu arrives à gérer tout ça? Comment tu arrives à gérer célébrité? Jewe sinigira nitwara nk'umustar mu buzima. No mpamvu ndi umustar mu bastari ba mbere mu Burundi bari umengo siho bari. Nyene jewe ikinje ndagikora sivuga ngo ndi umustar bigu umusenda aja hajya ku mabarabara abantu bose bagakoma induru umva jewe nyene jemba nisya ko ndi umuntu asanzwe ahubwo je icyo mbona yuko nyene nkwe gukora nuko ubu star nyene mbora ko mumubona ko uri star je ndashaka gukuramo amafaranga mumbora ko ndi umustar mugabo je ndikunda rundira amafaranga. Donc jewe ubu star pour moi ahubwo mbona umengo hari ibintu byinshi cyane bunyampesha gukora je mbashaka ubuzima bumwe mbashaka kubamo kuri ubu star bikanka man nkaba block sino jewe mbashaka kuba kwibira nyine nkuko uko ndabishaka apana ngo kubera ngo mbeho nkuko je ndabishaka mukurumva biragoye. Uyu munsi wananga hane turi muri quartier nyine tuje n'ibiki vyose iyo ugiye iwanyu mu buterere abantu ntibahora ndaruha mu mutwe ndaruha kubera akige kirekire ntaba muri rya systeme y'abantu benshi. Rero iyo ninjiye mu bantu benshi ndabona umengo ndikunda aja mu bintu akigihe nyene ibintu namaze gutangura kuvamo. Rero ndabajene sije mba mbona ndavuyeyo nyene shura no gushika nkadepoza umuduga muhira na nyene muhira ari giye abantu babona umuduga wanje kuyobora akavuga la fashion ngavu bakuzura muhira ndabajene sishobora guheba abavyeyi n'abana na famille na quartier man kuko hajya ni muhira ngurumva ntari bituma. Alvin mu ma concert ahora agira bihora bishika ukagira stress imbere yuko umonta kuri stage. Abasani benshi ku isi presque bose muje hagute stress yawe bibiza utarajayo mugabo maze gushikayo pyipo. Je veux dire hari igihe abastar bagiraje kuri stage so hatari umuntu aca akwega akantu akamogi canka kanywa inzoga canka kagirika kidroga we ni gute mbere kuri stage mbashaka kuba soba jewe nyinzoga n'ibindi byose ari ukumvuye kuri stage kubera kuri stage mbashaka mbejeyewe sinkoreshwe n'ikintu niki ko ndamaze kugerageza umunsi umwe kunywa inzoga ndaja kuri stage nabaye bored hamo abantu n'amengo ntibanzi muri iyo ntuzeye muri iyo mood. Iyo pourtant nashaka kwikompota nk'abandi ba star bavuga ngo je sinonja kuri stage ntanyoye iki
mugabo vyatumye ndegreta n'igituma nabinyoye kubera sinabaye jewe jemba shanje kuri stage ndi soba atakintu kimwe ndashira mu kanwa niyo mpamvu jewe ico nkora cyose ndagikora namaze kuva kuri stage nizoga ndababwira abandi munywe cenza kunywa heureusement yuko nahevye inzoga bon urumva yuko je ikintu mbashaka ndi kuri stage n'amazi ndabwira umujama wanje abe hafi yanje ukira amazi ko ebana amata yarankamana sino nta kindi nta nzoga naranaziyevye nta kindi kintu je nkonsoma. So guys, utubazo dutatu twanyuma kugira dupermete Alvin kumumenya bitandukanye kandi bikwiye. Alvin, ikibazo ca mbere ukunda kurya iki? Ica kabiri ukunda gusohokera he? Ica gatatu uyu uryamye niyo position ukunda kuryamamo? Ica mbere nkunda kurya iki? Jewe ndarya ibintu vyose sofu indagara n'ibijumbu. Indagara zirya zibaba n'ibijumbu n'ibiharage n'amazi imyaka myinshi ntabijya kubera nabikuriyemo mugabo muri no misi natangiye kubijya donc ibisigaye byose ndahushura ndakubita manje je naonza n'ibintu bitarika je ndabijya gusohoka nakunda arena na night club niho hantu nakunda gusohokera mugabo n'ubu sinkisohoka narabihevye donc mva ngaho muhiranja muri boîte canke nja muri Malibu ahantu mba nzi ko atabantu benshi baba bahari donc ubu sinkishaka ko abantu bambona kubera yuko natahuye yuko abantu plus baguma bambona every second kuko kali iyo umuntu akubonye rimwe aragusaba ifoto aragushuhira akubonye kabiri aragushuhira mugabo si cyane nka nk'iryambere akagusaba ifoto igiye gatatu uramuca kwa acakumenyera yacavuga uyo ndamuzi nyene mfite amafoto yiwe menshi wumva sinki ugasanga haje nundi mujama wiwe aranshuhiye wiwe ko ari ryambere ngo akamubwira yo tekereza ushanda mugomagari ucumengo turamenye gakamenyero kacaka bakesha abazi la vache genda muri arena uramubona abasa ni mvu wa diaspora benshi babazi ko ngiye mu Burundi ntibingora kuyamenya abastari mfa kuja muri arena bose rero ico giye iyo strategy nayikwe mu Rwanda nabonye ngine abanyarwanda babayeho abastari baho niyo mpamvu nakimva mu Rwanda afata inzu nini ko abanyarwanda bafata inzu nini bagira ama house party ntuzabona mu kabari ahubwo bagira ama house party bonyene kwa bonyene n'umusi bakaja kwa kanaka donc nabajije wayi kuko jewe nanje kera mu misi yahera nasohoka cyane nasohoka hariho hose je umva jewe navuga ati jewe nzosohoka mugabo warambwira ati baca baransigurira uko kandi nyine ndagusigurira nawe urabitahura yuko umunsi wa mbere unshuhira ujya kabiri mbwa ya gatatu uravuga jewe wapi kubyo ya kari ya gatanu nta na salutation woma umva ubuzubona umengo ushaka no kunchako mustari umuntu akwiye kukubona aka jugumya ko byabakubonye iryambere mubisanye turadukwiye kubabona rimwe hamwe urana hamwe ndakubonye ahantu nguma ngiroko nguma ndakura donc niyo mpamvu giye nahivye gusoka n'umugore wanje last time yari namugiye je sinja muri arena sinja he nagiye urimo canke kabiri nawe nari jeune ndamubwira parce que je te respecte sinon jewe narahivye kuza gusoka hano hamwe donc nuko rero gusoka sinovuga ngo sokera he ubwiye sokera nsokera Malibu na Crystal ko nizo boîte nsokeramo donc je nshobora kwirirwa ngaha mu nzu nkasoka ngaha mu nzu saa 10 z'ijoro sange saa 7 z'ijoro ngiye muri boîte gusa ugashobora kuja mu kabari voilà kuryama nkunda poster njyaminda ya njyaminda ntusinzira sishobora kuryama indi position ahubwo arige mani baza kwa ya mahere ndakunda kuryamira uruhande arige nibaza waya mahere aza muri ruhande cyane ndibaza iko ari amaoreye canke iki kwera nkunda kujya muri ruhande mava mahere aza muri ruhande atazi voilà donc nuko urya magute se jewe njama ngaramye n'ukuri nkaca nifuka hose kubera nyene kenda bazo by'amangaramye kenshi mbwa nkaca ndota ndikunda gibintu niwa n'umukobwa buza by'abagaramye kubera ari giharota ari kararibwa kandi nivyo ndabesha navyo nzi nibirashikira nakwishuye neza ego merci beaucoup Alvin kwa watwemereye tugahura ukapermettre n'abakunzi bacu ba Magic Channel kukumenya birenze uko bahora bakunze derrière beaucoup so guys twizeye yuko ikiganiro cyacu kiza kubaryohera
Je vous invite à vous abonner ku babone bashasha mwabone hama abantu dusanganye naho mwibuke kugira j'aime mu comment mugire na subscribe bisous